ariko no bashaka kumenya izina Jean Pierre Nimbona Kidumu no munsi ryaramaze kuba rinini si mu Burundi gusa no hanze y'igihugu Kenya East Africa rirahari no hanze mu bihugu vya Burayi rirahari ni izina rimaze imyaka myinshi rikora umuziki ariko ni izina rikundwa n'ama generation yose tutaravye ngo ni generation ya Jean Pierre Nimbona Kidumu no munsi hari n'abantu watangiye kuririmba bataravuka ariko bumvise Kidumu n'indirimbo bazi kuzisubiramo zose ibanga n'ijyahe utandukaniye n'abandi kubera kiwe vyagushoboke ni muri composition ushaka urazi byaravuze mu nama ya nyeniteka referie ariko arifuza yuko twoba dufatiye ya mbere natwe mu kurera uburundi kuko ubu umenga abantu bariko barirera abana barirera kuko indero burya si kwishuri gusa cyane cyane indero ciye mu muco niyo ndero ya vrai kuko ubu ufise icyo utinya kwishuri ko bagukata amanota tu na manota ariko utaye umuco ni problem rero naciye mbona ko reverie bamaze gutahura aho naranamubwiye ndi je nari ndakuzi kuri umugabo akara uronje ndakumenya bien azi vyinshi cyane rero acha kandi yaciye atahura yuko les artistes hari abakompoza indirimbo zirondera karasiyo yego ubugari ivyo byose arabizi jewe rero dutandukaniye n'abandi composition yiwanje uzoyumviriza uri kumwe na nyoko na papa wawe n'abana uzoyumviriza kuko ntabikira soni bijamo ico ni cyama cyakabiri ndimagina imbere yanje tulta kuko twari imodoka gumara bakuri parabrise ukaraba ibinogo biri ari imbere kugira ugira isanga kuvuga ibintu bizoba ngo mu myaka 10 ishamba isose nari nakoze interview gutya ndavuga ndi hagira asinyo amasezerano yo guhagarika intambara byaciye biba na leta afata kibanzi kiraza naciye mvuga ndi mission yanze yaheze indirimbo z'amahoro zokora imwe gusa yitwa ishano kubera izi ngeso dufise zo kwangana duhishanya ugwango tujyajya so je nandika ndaba imbere abandi bandika umwimbu wabo ni views subscribers cyangwa abone je sivyo ndaba n'indirimbo nayo gira abantu 10,000 ishobora kungira akamaro gusumvya ubufisi miliyoni niko bimeze kandi ugerageje kuraba nk'indirimbo zawe Kidumu iyo zisohose usanga zimara igihe kinini ariko turavye nk'ugwaruka gubu ariko asohoye indirimbo ugasanga ni indirimbo ifata nk'imisi indimwe ndizinga ivyo bintu yuko vyose birimo amanyanga indirimbo cyane cyane urabona ko ngaha aba artiste bose barota gushikana umuriyoni kuri YouTube umuvuduko wo gushaka umuriyoni urawubona ariko imaze gushaka umuriyoni umwengo umuvuduko urahagaze wena icyo nta kintu bikubwira kirimo nimba ufise umuvuduko kore kutabandanya gushaka miliyoni 10 hanyuma ikindi naco hajya kuba umu artiste uharanira iki uhagaze kuki nigi kuhagaze ko ushaka kwigisha cyangwa ushaka kuguma uboneka usayangane ugire gute turumvikanye usayangane n'amahitamo sasa je nahisemo kuba umwarimu kwigisha muri 1993 nakwefye ishuri kuri college Ngagara nza kwaregistra kwatura indirimbo yitwa kundana ugende bumvikano hosi uzoja 93 gushika no munsi n'imyaka ingana 30 wakarosi ishuri kwanza ico gihe hari igitero cyari mu vy'abangoma ya Sacega kunu yacira ubanza gati y'urupfu n'igisizimwe ivyo byose muravyibuka so nari nabishizemo hanyuma umuntu marambwira ati aha uri kutangura kuvuga amagandagurwa ya president bishobora gukorako nacenda bikora ngeze Nairobi ndabikurako ndavuga ndi reka mvuga ibindi cyakazi kanje no guhuza abantu reka mvuga ibindi si ngombwa yuko ngoresha imvugo mpinyanyuro iri compliqué bitawura jewe nyene gusa ariko uwundi agacitangura kubiha intumbero ashaka uravyumva niko bimeze sasa uri umu artiste urahitamo kuba umwarimu cyangwa kuba umuntu yambara ubusa sasa benshi bahitamo kwambara ubusa